M23 naga profile ka RDF ka leta y'u Rwanda sivyo uno munsi nyamba president Kagame yemeye gufata urugendo raja Washington gusinya amasezerano y'amahoro na leta ya Kongo bisigura ko yamaze kugira ante yamaze kwemera ko ari we yateye Kongo yamanitse yamaze kuvyemera ejo mu Rwanda bamaze kuremerwa n'umuriro mwinshi w'amasasu y'abasikare b'abarundi n'abakongomani bari biyestaye ngaha muri Kamanyora baciye baje aho bitwa muri Muramvya bamaze kugira muri Muramvya barabona kabisa umuriro kari mwinshi abarundi bari ko bararekura bahisemwo kujabuka mu Rwanda guhungira mu Rwanda bamaze guhungira mu Rwanda baciye baja mu misozi yo mu Rwanda bashinga ibikoho binini two kwikomera amashinga abarundi kubona president w'igihugu ca Amerika wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump atuma ko president w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye niteka ridasanzwe ngo hari abandi ba president benshi yari bisigura yuko Burundi duhagaze reka nkwerekere rigituma Mr Vibe bisigura yuko yabonyemo ikintu kidasanzwe president w'u Burundi. Hello bakunzi ba Gatech TV uyu ni Mr Vibe ni Mr Vibe yamatangurana n'umunezero kuko nama nababwiye ati jewe ivyiringiro canke ukwizera kuzohera apfuye nkiriho nama nizeye kodi ayo makuru siyo bavuga yuko utarapfa nta kirapfa kasubiremo bro utarapfa nta kirapfa utarapfa wobaza ikibazo nyene icubahiro wagwa tarapfa nyene icubahiro namo kano karandiye vraiment kakuriye gute Mr Vibe no kubaza ikibazo nyene icubahiro muga namateka je ndibaza muri commune mvukamo ya kera no muri famille yanje ndi mu bantu bake babajije ikibazo nyene icubahiro big up sana merci beaucoup kandi rero akwishura ikibazo inyishu ubona yuko iri kiraba viro iri kiramenyekana vraiment kandi ubona yuko abantu benshi yabafashije kiya kibazo novuga yuko ari kibazo cyari gihanze abarundi benshi nanje kubera kenshi nkunda kuyaga n'abantu barambwiye ibi bintu biriko biraga ndetse nabijya navuze harimo ivyambaye ko jewe nyene muri zya service za leta nagiye gusaba mu service basaba ibiturire vy'umurengera rero kubishikizanye n'icubahiro nkamwe ati nyene icubahiro raba abantu warungitse hari ahantu kivyo ariko baragukorera yuko ari vyo batumye wari vyo batumye cyangwa atari kugira basenye leta none koti kubaza kijya kibazo wazi ko nawe wagacishije mwati iki kibazo vraiment ni mubambe kibazo mwati ntaba message uraronka ni icubahiro ikibazo n'ubundi kibajije ni mubambe shobora gusoka hanze bakaca bavana ati ibi wabajije wewe wabikuye mugano uko nzibiriri ari vyanyavyo kandi nivyo pe abantu bagiye biturire batuma iterambere ry'igurija hasi abantu bagiye biturire vy'umurengera bituma imbona kazoza tayo tufa tugezeko ego vraiment kandi nubwo bitohera basi bikagabanuka je nkajya zya service navuze zya z'amapafu n'ibikintu ndazivuge nubwo bongirira nabi mugaje nzoba mfuye nk'umu patriote nta kibazo cyo gufa nzoba mfise nukuri bari ibimonogoje niko novuga ko uryo passport y'umuntu ishobora kuba passport ngo yarigeze ku miliyoni 3 ndabihone ntibinkwegere muga ntivyo nkwegera hazimanye n'icubahiro nayo mubwiye ariko big up sana kuko wafashije abantu benshi ego kandi waratinyutse warabona batama bari hajya bavuga ati no mupiti bajya batama yatoboye gute abantu benshi barakunda kujajinga umuntu ngo uri muto ngo ufise imyaka mike mugaje ndibaza yuko igikuru atari imyaka ahubwo igikuru ari kuraba ivyo uri kuravuga yuko ubifitiyemo experience ego niki kintu wobwiranye n'icubahiro n'icubahiro icambere ndamukunda cyane ndakunda ivyo akora ndakunda ubwitange bwiwe kuko nkujya munsi haba kiya kiganiro n'abamenyesha makuru onye n'icubahiro ikiganiro cyatanguye isaha 3 isaha 3 n'icubahiro yaratoye ikiganiro mugabo saa moya ziburanye n'icubahiro yari acishura ibibazo by'abamenyesha makuru n'aba influencer mu gihe atananyoye n'amazi urumva president de la république akicara amasaha yose guhera saa 3 kugera hafi saa moya 6 ariko arisha ibibazo by'abamenyesha makuru atanagiye kujya n'agakate
murumva yuko binyereka yuko president ari uwundi muntu, president wacu aritanga, ahubwo icantangaje bukeye bwaho yazindukanye urugendo, yazindukiye mu rugendo. Ibaze dufite president yitanga. Jewe rero ntitaye ngo baharosha vuga ngo urumudede ngo ibiki, ndakunda ukuntu yitanga. Ko wanashaka hajya hano ntihari abadede gusa, kuko hari n'abantu bamamariza, hari abanfluencer twabona mu yindi migambwe. Je mbere wanashaka Mr Vibe ndakubwire, je nta n'umugambwe ndimwe. Muga vraiment ukora ivyiza ndakubwira tukora vyiza, ukora bibi naho nkakubwira ati before yuko wikosora. Reka twizere yuko ikiganiro tugiye kwigiranira ebana kigiye kwira vibe cyane gose. Yes, ndaguhamagaye inyuma y'urugendo rwanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi afashe agiye mu biganiro. Novuga ngo niwe ari mu bahagarikiye ego ibiganiro biriko biba hagati igihugu c'u Rwanda na Kongo. Camugati rero ndafise umusisanguzi ndabikurikirana hafi kabisa, aho nta cengo na rimwe, nta cengo kape. Mbega runo rugendo ruzofasha iki, nuhe musaruro? Urana ko hari ibintu vy'imipaka turaza kubishikamwo, abantu baranuganuga ati imipaka izokugururwa, abandi ati Kongo bagiye gusubiza hamwe imporize. Mbega wowe nk'umusisanguzi ivyo bintu ubitanga ku muco? Mr Vibe, iki kiganiro tuvuze ngo duce ku vyari vyo vyose bwoca tukikivuga ibijanye n'ibi n'uru rugendo nye n'icubahiro yafashe, ndetse n'ibindi urengejeko, ariko turaza kugerageza duce ku masonga tuvuge bimwe na bimwe. Uravuze urugendo nye n'icubahiro yafashe urugendekezo rya kabiri ku kwezi kwa12, aho yerekeje neza na neza Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butumire ahawe na president Trump. Donald Trump yamuhaye ubutumire bw'ikirere. Abantu benshi baracakekiranya igituma president w'igihugu cy'u Burundi yoba yaratumwe ko muri hariya muri Washington. Icatumye yamutumako nta utazi yuko mu karere umutekano atari mwiza. Mbere ntituvuge yuko muri Kongo gusa atari umutekano mwiza gusa, menya yuko no ngaha mu Burundi atawo hari mwiza, no mu Rwanda atawo hari mwiza, kuko Onyambo mubanye atewe bisobanura yuko nawe utewe, kuko ahungabanye nawe urahungabana, sivyo? Rero no babwira nuko onye n'icubahiro yafashe rujya rugendo kuba umwe anovuga nk'icabona canke umuhagarikizi wajya amasezerano agiye gusinya. Nkuko rundi ruhande two kwikomera amashi nk'abarundi, kubona president w'igihugu ca Amerika wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atuma ko president w'u Burundi General Meya Major Evariste Ndayishimiye niteka ridasanzwe, ngo hari abandi ba president benshi yari bisigura yuko Burundi duhagaze. Reka nkwerekere igituma Mr Vibe bisigura yuko yabonyemo ikintu bidasanzwe president w'u Burundi, yamubonyemo iki ubutwari n'ubutori bivanye n'ingene ari karitwara muri no misi, kuko bari abandi bapeza benshi muri Afrika ari guhamagara kubera ikamagaye neza, kandi ntagiye ngo kubera ngo yarungitsemo ingabo ngo muri Kongo, ahamagawe kubera iki? Kubera agiye kuba umuhagarikizi wajya amasezerano, sivyo? Ivyo ni ibintu abarundi twokwishimira tugikomera amashi, dufise president w'intwari. None ko di ukiraho agiye guhagarikira ry'amasezerano gusa, bisigura bimwe abantu bariko baravuga vy'imipaka nta vyazokwinjiramo. Oya vya affaire sizarimwo president, ubu agiye kuri affaire y'umutekano muke uriko uravugwa mu buseruko bwa Kongo, sivyo? Uyu mutekano muke abenshi baravuga yuko ari nyeshamba zateye Leta ya Kongo, ariko mu basesanguzi bazi vyinshi barazi neza yuko ari Leta y'u Rwanda yateye Leta ya Kongo. Ati gute rero ushobora guca wibaza ati nyamba mvuze yuko uno musari Leta y'u Rwanda yateye Kongo bimeze gute? M23 naga profile ka RDF ka Leta y'u Rwanda, sivyo? Uno musi nyamba President Kagame yemeye gufata urugendo raja Washington gusinya amasezerano y'amahoro na Leta ya Kongo, bisigura ko yamaze kugirane, yamaze kwemera ko ari we yateye Kongo, yayamanitse, yamaze kuvyemera. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe ibijanye nano masezerano, novuga yuko ari mu bambe akavuze simbizi. No kubwira ko Mr Vibe bagifata urugendo berekeje muri Amerika, mu gihe bari bafashe urugendo umenye yuko bitari vyoroheye abanyarwanda, kuko ku munsi w'igenekerezo rya Plito guhera ku igenzo rya kabiri n'irya gatatu nuvuga ko hatabaye ibintu bisanzwe. Bagifata ingenda bo wacu bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izi nyeshamba zagomba yuko ava yuko aya masezerano aba
ndavuga iyi leta y'u Rwanda yagavye ibitero ahari ibirindiro hose vya FRDC Wazalendo FDNB ndavuga bari muri coalition ya leta ya Kongo sivyo bamaze kugabaho ibitero no kubwira nk'ibitero vyabereyemo imigwano Kaziba M23 yagavye ibitero ahari coalition ya FRDC muri Katogota vyagenze uko nyene muri Kamanyora vyagenze uko muga Kamanyora yo ndakubwira ni rubibe rw'u Rwanda na Kongo n'u Burundi burya Kamanyora abantu bari ngaha mu Cibitoke ni barahazi sivyo ni hafi na hafi mugano kubwira yuko bamaze kugaba ivyo bitero Wazalendo yari hagazeko mugabo nyene bya bindi by'abakongomani urabizi mugabo bagiye kugira ikimana bagize barose apuye abasirikare b'abarundi no kubwira ko muri ubwo buce bwose batema imigwano babirukangishije ubwo buce bwose barabo bakura naho bari baraha bakura bane babirukangishije ngabo z'u Burundi none akubwira ku munsi wejo yuko mbe urazi ko mu Rwanda ejo baharashe ntavyuzi ejo mu Rwanda bamaze kuremerwa n'umuriro mwinshi w'amasasu y'abasikare b'abarundi n'abakongomani bari biyestaye ngaha muri Kamanyora baciye baja aho bitwa muri Muramvya bamaze kugira muri Muramvya barabona kabisa umuriro kari mwinshi abarundi bari ko bararekura bahisemwo kujabuka mu Rwanda guhungira mu Rwanda bamaze guhungira mu Rwanda baciye baja mu misozi yo mu Rwanda bashingaho ibikoho binini sivyo abo ndavuga abasikare b'abanyarwanda bari muri Kongo bamaze kuba bahungiye hariya mu Rwanda iwabo bashinga yuko binini batangura gupirona barasa manuzenya ibisaso barasa amabombe muri Kongo none ko abanyarwanda bo biyemera bavuga ati umutekano wabo manzurindire ndakubwira abo bantu binjira gute mu Rwanda okay manzurindire ndakubwira abo binjiye barabanyarwanda buryo batangura gupirona batera amabombe muri Kongo bibereye mu Rwanda mugabo ingabo zundi ziravuga ati n'ubundi akongomani turabazi ego sevre barafise ibikoresho bikaze muga ibintu vya technique do combat nk'ibi bijanye na infantry ntibarenze abakongomani bakaze kuri operation aérienne zibacisha mu birere kubera bafise ivyuma bikaze indega amasikoyi nibiki sivyo ngabo zundi zivuga ati abanyarwanda ko baradupirona bari mu Rwanda bisigura yuko umuriro tuwuzimiriza iyo uriko urava byabaye ngombwa yuko ingabo z'u Burundi nazo zirasa aho ibi bisaso biriko birava baciye bahita barasa coalition ya FARDC mvuza abarundi coalition ya FARDC yahise ikubita ibibombe mu Rwanda bakubita gwa rukoho ruriko rurabarasa urumva bamaze kuba bakubise urukoho rujya rukoho rubariko nk'abantu nka 20 rujya rurasakura bisigura yuko abo bose bapfuye rero kandi ntibahushije none bo fedene bihusha gute wowe uri kurabarasa sivyo bamaze kuba bazimya baciye bafata ikiraro gihuza Kongo ni biraro bitatu haro ruzizi ya mbere ruzizi ya kabiri bafashemwo kimwe bamaze kwifata baca baracugara leta y'u Rwanda yari yamaze kuba iriko irarungika ibintu uzenye ibifaro bijya bikoho vy'intambara ku mirongo y'urugamba muri Kongo ubwo nyene vyose bica mbwa hariho icarashwe n'abasikare b'abarundi kimwe carashwe n'inkoyi yitwa BM21 ndaza bazi vya gisikare bazi ubwoko bw'inko baca babimenya iyo ico gifaro carashwe n'inkoyi yitwa BM21 niyo yarashika ico kimodoka cy'u Rwanda bijya bitera amabombe n'amaroketi bijya bafise intuzenya babo vyo bikapirona kure sinzi kubizi burya barundi nibo bakirashe bamaze kukirasa hari hamaze kwinjira byinshi baca bugara ikiraro burya barundi ahantu bafashe ntabwo bahaguma baca bahawazarenda zikara barakongomani baca bahawazana barugara ikiraro urugamba rwa ibimodoka byose vy'intambara z'u Rwanda byari bimaze kujabuka ku mupaka wa Kongo ku munsi wejo byose barabirekipe urumva ni n'uruhombo runini cyane none nakubwira ko mu bisaso vyavuye muri Kongo biriko biragwa muri Kongo biriko biragwa mu Rwanda aho nabene gihugu babikomerekemwe abanyarwanda erega nibo bariko barikwegera bo uri kurajana umuriro iwanyu erega bariko uri kurajana umuriro iwanyu baraguherekeza bakubuzimirizayo yiba ubajimirijeko niyo rero uno munsi muri ko murumva abanyarwanda ko ngo Burundi ngo bwaduteye ngo wiki ngo vyaduteye oroke ni Kongo yabakubise igisazo nkakumwe yagikubita rafu pasese muri avril yarabakubise nyamatani muri février yarabakubise ikibombe muri Rubavu abene igihugu barahungabana mbeno nakubwira yuko abanyarwanda mu bisaso mu bibombe barashe bari mu Rwanda barasa muri Kongo aho nabene igihugu beshi babipfiriyemo barapironya amazu abantu bagwayo
ko urabizi yuko mu gihe cy'intambara mu izindi gihe cy'intambara abenegihugu benshi ntibasohoka kuko nka yuko bar perdre ashobora kubahitana bagumye mu mazu sivyo hari abantu benshi abana babiri n'umama barapfuye amazu menshi yarabomogwa n'ibihombe biko birava mu Rwanda bisigura minimum abasikare bake bahaguye babagira nk'amajana nk'atanu kuko urabizi nono zya operation banseri bashire mu kazingi hama bakabatabirirayo nababwira ko ingwano ikomeje za Kamanyora ifiswe na coalition FRDC ibice 80%. Kamanyora abantu bari ngaha mu Cibitoke ubu inko bariko barazumva nawe ushaka uzoje gukura ikiganiro wabwire ati burya nuko bimeze uzokumva ngene imintu uzenya injugujugu z'amabombe ziriko ziragwa zivuga unabona bica hejuru bisigura iki abanyarwanda kuguma bidoga ko abarundi babatera ariko ntibaze guti kugaba ibitero ku Burundi none twe hari kibombe babonye kiva mu Burundi rega biva muri Kongo nubwo abesha yuko abarundi bakora barasa ntabwo abarundi bakora barasa habwo n'abakongomani abarundi bagiye muri Kongo kugira ariko kodi wavuze yuko abakongomani ingwano yabidakaze basi barabura umuntu abahakuhaje rero abarundi bagiye gutera intege abakongomani babashirahe ku mirongo y'imbere ku rugamba none gasha reka ndaguha karodi abanyarwanda marira yabo ntiwoyamara uko bamana marira buri gihe iyo bakubiswe bamabarira sinzi kumaze kuyibona indege kiza ikabakubita ikabamenagura sivyo imaze kubamenagura ntumva ngo barira ngo nabarundi ngo babarashe twebwe turafise Sukhoi 25 abarundi ari nkozi indege z'intambara twifitiye bazabishira twe turacyakoresha ntuzenya mugobore zo kuri micombero babe batureka nta nubwo zirasa no ku metero 10 rero no musi Kongo iriko bakuramo akazi babeshera abarundi bwatwebwe nk'abarundi ivyo turavyakira twaramenyereye akagaye kabo kandi ntacyo bizodutwara mere sinzi yuko wabonye ko na Red Tabara yandikiye leta y'u Burundi bishaka ngo ibiganiro ico kiganiro ni wagikenera tuzogikora tuvuga ivya Red Tabara nayo tuvuga ivyayo mbega tugiye kuri Trump now nihe nyungu afise muri bino biganiro yateguwe Trump je ngira mvuge kino kintu ndaza abantu benshi muraza kugitahura burya ugerageje kuraba mission u Rwanda ruriko rurakora ngaha mu karere akenshi biravuga yuko ari Amerika ituma bajya bapeye ajya mapeyo gisida sinzi kubitahura Ubwongereza Ubufaransa sivyo sinje kuvyinjira mugabo no munsi Trump arashobora kwihinduka ariko Kagame sivyo ati gute none gasha ubukata gikomeye yabonye yuko uwo mugabo adakomeye ndetse n'igiseze ciwe cyose kiri febre igisirikare cya Kagame ntigikomeye yo nibiyashu ejo barabikomye vyirutse bari mu bantu birukangije birukangije wahehe ahubwo je nibo birutse nk'abatlete ndanakubwira yuko ryari muri Kaziba ahantu bitwa muri localité yitwa muri Kaziba leta y'u Rwanda yarungitsemo ikamyo 12 uwasubiye inyuma nuko yakijijwe n'amaguru ariko bavuga abantu basubira inyuma muri kaje kana ngo zibari insore bajya basirikare bashiramo barakamirika president w'u Rwanda arunda ibisore birebire mu gisirikare cy'u Rwanda ngo nivyo bikomeye navyo bihuye n'umusore wa Neva arabikaranga ugasanga ibintu byabimereye nabi cyane ati rero Trump twebwe abarundi no mu gisirikare bashaka kurabe nta vy'amacakubira haba burya mu gisirikare cy'u Burundi nta vy'amoko 50% sivyo baranganisha none wocuvuga yuko ico cyo gukomera gute ntabyo uvuga ngo no musi ngo dushiramwe barebare ego c'est vrai kuri front hariho ahantu umuntu muremure ashobora gukenerwa kugira kore opérationnel muga hariho n'ahandi hantu umuntu mugufi ashobora gukenerwa ewa na karasa bigakomera akangiriza umwaka muga mu Rwanda baraba kuri muremure kwije ivyo basaba ewa tayarunjira muzika naho buri kiyashu ewana hamwe bagukomye wiruka nka Francine niyo saba aho urinjira kabisa kandi nyuma y'uno mubonano biramutse vyanse gose mumenye neza yuko zino ntambara zigiye guhindura isura aho ujya muriro wahereye bategeza kuhasonga kugira ngo bawuzimye ushatse kuvuga yuko Trump ataco bivuze muri kino kiganiro ibiki Trump ntacavuze muri kino kiganiro Trump naho atwara Amerika hari ibintu ashobora kuvuga ino tukavyanka bakavyana ariko hari havuga ati ico Trump yitumye gitereza kuba ni Imana Trump ni Imana
barabahenze Kodi reka honyene mwenyewe Trump izi ntambara ziriko ziraba abarimo vyunguka ahubwo abari karegenyeza abamaze gusoma ivy'intambara Kodi reka ndagushimire kanaye ndabashimire cyane Mr. Vibe